Shalom shalom, reka ndababwire ko ndabakunda cyane rwose. Tuba turi mu kazi, tuba tumeze fresh. Namaze kwishikira ku mitambo. Yahashitse bien ava ariko nje mva mu nzu ndi arme. Simvuga menshi no munsi ni kuri Vinike TV. Ndi kumwe n'umwe uri kuramuraba. Sinamenya neza wariwe. Uri kurandaba. Tumaze tumwibwire. Bro, mambo vipi? Mambo poa kabisa, nako sawa. Ndio kabisa. Nawe? Jewe meze neza cyane gose. Hano musi kuri Vinike TV harakano kabaye baratangara. Bavuze ati twari dukunze ko twakira abantu menga barimba gospel. Mbego yambaye female mu gospel. Toba. Ati yambaye ishenete mu gospel. Tugende gato. Akazina witwa nde? So ku mazina yanje nitwa Rodman. Yeah. Twumvise Rodman. Ariho abantu bacumva kundi. Amazina y'ukuri ya vrai. Amwe Imana kuko nk'ubu Imana ije kaguhamagara Rodman yo kubura bro cyangwa ije guhezagira abandi bantu y'amazina abavyeyi bakwita kacivuga nje guhezagira nake kikubura. So abantu kenshi barakunda kunyitiranya cyangwa izina ryanje bakagitiranya bakarifata uko ritari gusa kenshi kibazo mbadije so nyene ukimbagije izina ryanje niryo nyene ahantu hose yaba ku bavyeyi nitwa Rodman. Haba ku bavyeyi witwa Rodman. Kumana naho witwa nde? Kumana nitwa umwana w'Imana. Kumana witwa umwana w'Imana ariko ku bavyeyi cyangwa ku bantu bose witwa Rodman. Rodman tukiraho nyene. Jewe sinshaka kubabwira uriwe. Twibwira urinde. So ni Rodman umwana wo mu Carama asanzwe yikorera akazi ka music araririmba tukiraho nyene. Rodman ni umuririmbyi. Abafana bakeneye uririmbe. So ndirimba style zose sinzi wewe uno mwanya n'uwo bafana sivyo? Okay murakoze. Uno mwanya n'uwo bafana. Murakoze. Kuko abafana rimwe na rimwe turaborohereza umutwe. Kandi ndababwira igituma nazanye Rodman hano kuri No TV. Mwe muguma muracafisa amadidane. Ndabasigura igituma yaje hano. Ariko batarasigurirwa kugira abanagume banadukurikirana bavuga ati none ni igiki gitumye atuzana Rodman twumva aririmba music. Yo, nterikirize mpereza beat ni dagadure utuze base na mabafu hezo tabure urugendo rwa hip hop ni rurerure reka ntora gatambara ni hanagure muri kurabona bwe mujyango gari no bose ko cyo zinchini cyamamare kuba dida jewe rero ahari ikintu ngoma ngire ni kimwe sivyo? Yo man Rodman abafana bambwiye uraririmba mwangi ivyo bavuze ntibavyumvise uraririmba kandi baravyemeje muga ivyo bambwiye ivyo waririmbye ngo ntibavyumvise bambwiye rero ati subiramo. Yo nterikirize mpereza beat ni dagadure utuze base na mabafu hezo tabure urugendo rwa hip hop ni rurerure reka ntora gatambara ni hanagure muri kurabona muri migano y'ingwera sibira kwa cyo zinchini cyamamare. Okay. Aha rero kubera ko uno munsi turi kuri Vinike TV. Ngomba tugira akantu gatoya. Ivyo bambwiye ngo nivyo wateguye. Bagomvye ubamperaga freestyle uri kuririmba hayagiza Yesu. Ka hip hop. Bambwiye ngo ivyo nivyo yateguye ko ngo ivyo bintu birasara. Bagomvye uririmba hayagiza Yesu ngo ka hip hop. Yego vraiment. Reka nanje ndagusabe kubera ko uno munsi ari incuro ya mbere nje kuri Vinike TV. Ni Vinike TV. Vinike TV. Vinike TV. So reka ndabifate nk'agakemanyi ndababikiye ninagaruka kandi babikeneye yo reka ni barakari mwana wa mama nibashobora barambangira gato bamaze kubona umuntu w'Imana arakari aramura nagakiza mwana wa mama reka tubigira agakemanyi n'ikindi gihe ushobora kumbwira ngo ndagutere freestyle gusanzoba cyana kuko gucana n'ibintu by'iwanje n'ibintu bitonya sana n'ibintu biri simple uri si cyane gose ndaguhe bato ni cyane ndaguhe bato ndaguhe bato twagiye bafana mu dukurikire muze gukora yo ndakubita asiro bose Rodman je badakumira gure twagiye ndirimbe Kiswahili icyaro cyose umugore gose twagiye kwanza naanza nafungua hoji kurasa na itazama hii dunia kwa urefu na mapana kazini wamejazana nilikuwa wanajuana DJ ni pebet na izabet hapa kuna time break mzikaboje baada mikeke na ndika kimya wakazani mezima bavuze ngezaho ni bato bro we mukari sana ni bato mukari sana urakazi gusa je nanje no cyanda kwicarira Vinike TV no musi turi muri burare vraiment nukuri mwihangana no musi vraiment mwihangana muri tware mworoshe mu mutwe none hose aguma ari kwa Mungu reka tubagirire ndetse nk'Amerika ndetse nk'Vandredi hose aguma ari dimanche aguma ari samedi Rodman tugaruke gato yakuri wewe kumvise ura kubita hip hop ariko icyando igituma kubita hip hop namamvu nakuzanye twumvise kuvuka mu muryango kijijwe ariko birangira ugiye kuririmba umuziki
wayi wimbira ico kintu cyo kuja kuri mu muziki wo mwisi kandi twumva abavyeyi bawe abavukanyi ari abantu bari mu muryango w'abakristo. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Ubundi jewe ndi umwana kuvuga ngo ishengero nariteye umugere. Oya ndasenga cyane, navukiye mu muryango usenga kandi n'ubu ndasenga. Kuba nakurikiye iyo nzira nibivuga ko tutaciye mu inzira yo gukorera Imana, n'ubu turacayikorera, ntabwo twayiteye umugere, turacakorera Imana cyane. Okay, impamvu nagiye mu iyo nzira nuko nabonye ko ariyo nshoboye cyane gusumba ibindi byose. Okay, murakoze. Impamvu Rodimani yaciye muri inzira ntiyashoboye kurutindi yose, ariko abavyeyi baracakizijwe. Rene cyatumye tuguhamagara ngaha Nyezira. Watumiye abantu batandukanye mu rubanza rwawe rw'isabukuru y'amavuko yawe. Utumira abapagano, utumira abakristo, uravanga. Twashimye no gucisha kino novuga uno muhamagaro wawe wakize kubera nabonye wakoranije ugwaruka. Hajya hano wakoranije ugwaruka. Ubutumwa baho iyo wabakoranije bububuhe. Okay, icambere tugiye kuvuga ngo n'ubutumwa kubera ko hajya ariko ni message yitwa ubutumwa. Message uzoba kurujya musi w'isabukuru yawe ni okay, n'umunsi w'isabukuru nico cambere. Urumva ko icambere nazo ari guhimbaza isabukuru yanje ya Rodimani yanje. Banwe bafungure bibaye ngombwa baryame banajyame kuko ngira ngo mwarabonye invitation ko hari rero arayibonye menganiro ni witi ya musi waba mama ati witi rero azoba ari ibintu moto moto nkuko yaje kutubwira ati ariko wase kutubwira inyigisho neza izo birimo ariko nacereka tuvyihoze ucivuga ngo inyigisho tugende gatoya ni hehe kugira n'ubu vyumvira kuri Vinike TV azohashike ku watubwiye ko tuzoronka tujye bishobotse tujyame ni hehe. So everybody nashaka ntumire abantu bose bariko baradukurikira kuri Vinike TV murahawe ikaze kuri station Mucarama aho bita Mico Bar Hotel. Fise ceremony y'isabukuru yanje birthday mu rurimi rw'icongereza izoba le 8 mars kuba umunsi w'abakenyezi. Abantu benshi ariko baribaza ati umunsi mukuru w'abakenyezi yawuvutse ko gute? Oya nini wavyawe n'umukenyezi wavyawe n'umukenyezi navyawe n'umukenyezi. Le 8 mars ndihuriye kuri Mico Bar muri musabukuru yande ya Lord Man Budi izo bitarike 8 z'ukwa kangahe z'ukwa gatatu umwaka 2023. Kugira iki kintu tuje kubindi tukirangije aziba kuje imyaka ingahe byo nibanga nasaba umuntu wese katwige twibaniriza ikiganiro natumiye kira muntu wese ariko aradukurikirana kuri Vinike TV. Ariko Rodimani gato niko nakivuga abafana batumva warahumye utabaye umumama yimvire kuvuga ko tarike ba mama ntuvuga kuri umumama. So ico kintu kubona vuse ku itariki ya 8 mars akaba ariyo yaba mama ntubu umumama ico kintu ndagishimira Imana cyane kandi nanakiryohererwa kuko nubwo ntaragira mu bihe byo kurongora ko numva kumenga nzoba nishimye cyane nabandi kumwe n'umugore wanje kuko tuzosenga yo kandi kusoma se wese izobera rimwe azoba ari ibintu byiza cyane. Reka shiro cyaryoherwa yumvise ko muzobigirira rimwe ya ntaraba c'est vrai ariko kurukuru narumvise ngaro mwaye muri ko muri mise ayo mwa muri ku twebwe imyaka ntabwira twemerera kugira abakunzi gusa ntihagera tuzobagira ariko ngo kwishuri ene ngo menga ari ukuntu horugo umuyagisha abadada none kumbijya bintu navyo ngijya mpwe muyikura abadada tubayagisha gusa iyo umuntu akwegereye akakuvugisha ntago bica bisigura ko umutera umugongo turabavugisha bose nagara abadada gusa yaba abahungu yaba amesiye bose turavugisha. Vinike TV uraje kora ikiganiro hafi mwamenyanye gute byagenze gutegura umenye Vinike TV? Twahujwe n'Imana cyo nico cyambere. Imana ihuza abantu satani gahuza iki? Satani genze by'Imana satani no twahujwe n'Imana kandi ucyuhura na Gabide umwe mu bamenyesha makuru babikora neza umwe mu bari nivyo babikora neza umwe mu bakinyi ba filime babikora neza kandi twemera cyane. C'est vrai cyane gose cyane nze n'Imana nyemera gusa komera abantu baranyemera n'abantu barakwemera encore gende umufana wa mbere cyane gose n'uwa kabiri cyandika muri commentaire ni kuri Vinike TV si kuwa mbere si kwa Mungu twagombye gusa mworoshe mu mutwe tuba turi kumwe namwe ibiye byose tuba tumerewe neza. Rodimani tugende gatoya mu byo musanzwe mukora muri industry y'umuziki abakristo benshi barakunda kudutwenga ngo dukora ibitabereye ariko kenshi mu manza bakoresha indirimbo zacu ako kantu ukavuga kwiki kenshi bavuga ngo tunimba imiziki ni ya satani
niyisi ariko mu manza bakora b'abakristo nyene bakore ndiko ndakivuga ko baranzi uvuka no mu muryango kijijwe bakoresha za ndirimbo zacu nyene bakagaruka bakaziryoherego ariko bambamanje kutuvuga nabi none bijya bintu ijya mpwemu cyangwa bijya bintu uvuga ko ikikonzi rimwe na muri kumwe n'abakristo. So novuga ko abantu kenshi baratwihenda ko cyane abantu iyo twinjiye muri game y'umuziki baratwihenda ko cyane kuko iyo bakibona umujene akiri mutonya nka koro nka jewe ngiye mu muziki bibaza vyinshi ari cyari mutonya agiye kononekara ari cyari mutonya agiye kunywa amabanki ari cyari mutonya agiye kunywa inzoga gusa iki ukuri no kubwira koko ati ukuri no kubwira Rodman aranwa mugani rimwe rimwe oya cyo ni kirimo jewe umurakubita umuziki nta nzoga ni SP wa oya reka n'abafana bari ko baravyaga ati reka ibyo nibibaho n'ubundi ni mpamvu mvuga ati abo bafana bavyanga reka tubagereranye nk'aba bavyeyi gusa babavyeyi bashobora kuvuga ati ni wa mwana agiye mu muziki azoja mu mabanki azohinduka ukundi kuntu kuko twari tumuzi siko tumuziga siko azokubandanya ari Rodman nibwo twavuze uko waduye freestyle niyo indirimbo maze kuririmba YouTube yawe biri gute nka wewe. So channel yanje ya YouTube ni Rodman Budi muri abbreviation ni Burundi ariko abbreviation ni Budi Dena E ni Rodman Budi. So nkaba mfise indirimbo ya mbere nakoze yitwa Ikibaju bakunzi muko muradukurikirana kuri Vinic TV akarori kuri wakoze indirimbo Ikibaju atari cyo ofisi iyo nkwimu wayikuye. So iyo nkwimu wayikuye twega baririmbye iyo turirimba ntabwo turirimba ngo twisunze ivyo murimo mwisunga gusubira twebwe dutanga ubutumwa wowe wisunze abafise ibibaju warabaravye kandi benshi barabiryoherewe cyane kose ati inyuma y'Ikibaju haci haboneka iyi ndirimbo yitwa Ikibaju ni Ikibaju niyo yatanguye kuboneka hacasubira indirimbo yitwa Barifek okay abavuye Barifek hacakurikira indirimbo yitwa Mfata Ikibaju Barifek ariko mu gikoni dufise izindi nyinshi cyane ndavyo nagomba kumubazi Rodman muri no misiri tuko turamubona mu muziki cyane kandi yavuze arabikora ikibazo kiri he no kubura uburyo ni kubura umwanya nuko bakubuje muri akonze tuvuka mu muryango kijijwe. So kuba tutariko turaboneka muri industry muri kino gihe so icambere ndicari ku ntebe y'ishure kuba tari banzi n'abanzi bose barabizi ndicari ku ntebe y'ishure niyo mpamvu rero biracangoye kidogo navuze ati reka manze mpoeshe kidogo ko ndi mwaka wa nyuma manje ninjira muri music fresh ndi pause ati nitwarangiza amashure nka Rodman twifuza kuba nkande nitwakora umuziki nawe nifuza kuba nkawe ariko bifuza kuba nkanje ubwanje ariko inyuma yo kuba nkawe ninde urabirako. So dufise abantu benshi cyane ariko twavuze umwe okay ndakunda umuririmbyi yitwa Sadbi ndamukunda cyane ariko siwe wenyene ndakunda benshi gose ariko niwe wa mbere jewe wumva nyene ati umpete harapika ndifuza kuba nkawe nko gukora ibyo akora ariko job ganje ndifuza kuba nka job ganje tugende kuri wowe muri kazuza kawe haba muri music cyangwa mu buzima busanzwe Rodman yibona gute. So imbere yanje ndahabona neza cyane ariko bose bamavuga uko wewe akabijya ushobora kucukora naka jewe talent yanje ndayemera kandi ndabona ko izonshikana hano kure cyane naho mbona ko je ntazogera ndabona ko nzohagera Rodman umusare mu Burundi agushisha ninde umustar anshisha mu Burundi banatse vraiment ntiyanabereye no kuba umustar ubundi kugira umuntu agushishe bavyagenze gute abakora ibintu biri bizarre abakora ibintu bitakuryohera. So nibaza kumenya ntaho hari nta mustar anshisha hari kiretse twumvise uko unezereza ko ari Satbi twivuze kumenya ugushisha unshisha we ntaho hari nta mustar anshisha lili cyangwa uramubikiye akabari ntaho hari ni Rodman tukiraho nyene ndakunda kwibariza tunutundi Rodman mwibanga nta mushyira uragira kuronka no kwatubwiye ati nturanabire kurirwa bivanye n'imyaka ariko imyaka niyagera Rodman imva yifuza kundira umukobwa ameze gute w'inzobe yirabura ataramutse mugufi akunda azo. So murakoze cyane kumbaza icyo kibazo so mu gihe umbagije ati nkunda abademu bameze gute umudemu w'inzobe mugufi muremure so icyo kibazo byari byiza kukikwishura ariko namaze kumva kuvuga ariko okay ingene bimeze ku isi
jewe nzoshima uw'Imana izoma kuko mvuze ati ngo haje Imana iratanga abagore Imana iraguha umugore Wow. burya Imana itaguhaye wisanga sinzi nkabibona wisanga yega je naravyibonye ko je namurondeye ubu canke n'Imana uw'Imana itazoguha uzomubona ariko izoba yaguhaye wowe nyine uzomubona sindabiba ibyo bihe ariko abakuru banje none rodi kubera ko kesho twishura amajambo y'Imana niyo mpamvu twamutumye kuri Vinike TV nababwiye ati ubu ni nk'umukozi w'Imana ntimwumve ngo ari imiziki aratwishura amajambo menshi akoresheje Imana ariko yaririmba imiziki nk'umukristo urabaga Vinike TV akakomantere niki wo musabira kugira ahinduka turimbire gospel basi nta munsi n'umuzo turimbira gospel sa gospel ziri mu gikoni kumbura zifise ziri mu gikoni mpamvu nababwiye ati Vinike TV nitubazanira abantu tuba twateguye afise akantu k'Imana kari mu gikoni kari mu gikoni ariko ntugende ukatubwiye ndakababikiye kuko akantu kari mu gikoni ninamara kukabahonja ko gatonya ko bashikira mwamara ugiye bwabuheze ubwo bwamaze guhera deja ngira ucyuvyumva ni kuri Vinike TV ibintu bimeze neza kandi tuba turiko turatwenga turyohewe tunezerewe twama turi fresh ariko tugaruke gatoya Rodman harakantu nguma ndakwibarize Rodman avuka he so Rodman n'umwana wo ngaha mu gisagara asanzwe avuka mu Kanyosha ariko akaba yakuriye mu Carama ariko inkomoko y'abavyeyi n'abasogokuru akaba ari mu ntara ya Cibitoke dukura mu Cibitoke na Bujumbura Vinike company iguhaye amafaranga y'uburaro iraguhaye nayo ifungura iraguhaye n'itiki ugenda utembere mu ntara z'ubundi ni ntara utangura gutemberamo so nta ntara nimwe ndigerangiramo mu iyo wumva nawe ushaka ufitiye igishika niyo twumva hama jewe dusabe management ya Vinike company yagushitse witembere uryoherwe murabona murakoze cyane nkuko bisanzwe dufise abagenzi benshi bava mu ntara zitandukanye ariko twavutse imwe kandi uko rambomugisha muri Vinike company aho cyaguzora bugonyere hotel bakwandikira ahubwo mbe ndabashimira hakiri kare tubwire intara imwe wifuza cyane ndifuza intara ya Gitega kuko barayivuga neza cyane ndifuza Kayanza twagombye imwe urabona Vinike company twakwemereye hamwe Vinike company Gitega capitale politique Rodman hashike ku bwa company Vinike niwe hashikoze gushima nzoshima Imana uvuga ati jewe nahabonye ku bwa Vinike ahubwo tuvuga twagiyeje mwamukoze ni Rodman kugira ati abanyagitega mwese abantu tuzinanye Gitega rero tuzinanye murumva ko vuba ndabazana umushitsi abifashije umwana Vinike company nibaze ko bizomeze neza CEO ariko aravyumva kandi iyo tuvuze turiko turakora ibiganiro bikurikirana bazi kenshi kwakunda ko bari kuri kamera mu hinga bw'ivyuma aradukurikirana cyane y'ikiganiro atari yanagikameye yafatirwaga abakozi usanga kuri ari we export cyangwa ugasanga ari yirema amanje gukurikirana ibire biramushikira ashobora kugutunganyiriza kwa Gitega ukahashika uziyumva gute waburi Gitega kubera kubwa Vinike company ibyishimo simbona na hano nzobikwiza ati nimana izobibikoze simbona hano nzobikwiza ati nimana izobibikoze murakoze cyane reka turangize tuvuga duti Rodman no murapera kandi yavuze ari imbastere zose ariko nitugere twumvise ya industry yavuga turangiza mba ndi mu nzira zo kurangiza amaze dafista ni ya style yavuga ko yagumye avuga ati ndi imbastere zose ninga abafana n'ababaniye akandi ga freestyle so murakoze cyane I say praise baby gang jengundo kuno bikora my baby yo 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 praise baby gang jengundo kuno bikora my baby yo 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 baby please me your love I love you forever kukubura no baby please me your love I love you forever kukubura no baby please come give me ariko uratubesha nta wufise niko watubwiye ni Rodman kuri freestyle ya R&B abwira umujama ati give me your love ariko na give me your love yakubwiye ati ayiraba ku bandi nawagira ariko Pieto Imana mumuzanira tuvuge ko ibintu bimeze neza Rodman akantu kanyuma ngoma ganera ko budget cye twitwengera ngoma dutwenge inkoko ivuye mu Rwanda kuranyumva hanyuma irashitse ngaha mu Burundi ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda iratagira iki canke itaya magabiri canke atatu ayo magabiri canke atatu ko ari ku mupaka hagati na hagati aza kuba y'u Burundi canke aba y'u Rwanda inkoko inkoko burya ziri mu makategori menshi nijya nyene uzi itamaye ijya nyene ijuri ayo mage riba rimwe ababiri aza kuba y'u Rwanda ni ku mupaka umva urabona hajya aza kuba y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda iyo ikintu kiri hagati nibaza ko
baragabura bitagabuye naho ugwanya kanesha gatsinda ubundi ni watwara Vinike TV ati ugwanya kanesha sinda nakibishura kubera ko Redman Executive ndabwire ko ndakunda cyane gose kindi gihe ciao ciao ndakunda cyane gose